mukango we zizigira Yesu gusa zizigira kugeza hazocisha ukirimba cijuru zizigira Yesu zizigira 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 nkiriho kugeza hazoncisha ukirimba cijuru zizigira Yesu gusa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Hama nanje nitwa Niragira Evariste, mvuka ku mutumba wa Ngara, ni muri zone Muramba, nsengera ku ishengero rya Kagundu, ububwiriza ni Muramba. Nahora turi mu ishengero ububwiriza bwa Musasa, ariko batwi muri Muramba. Yesu nashimwe. Amen. Hama rero tugomba dufatikanye namwe kumva amajambo y'Imana aciye mu mazina. Hanyuma pasiteri n'abakozi b'Imana twari kumwe ejo barantunze baramutse. Yesu n'abahezagire. Kandi no mu rugo barantumye turabaramutsa mwakirizo ntasho. Ndabahaye bwakeye inkuru zarogera. Ngira nongere mvuge umugani ukura utakunye. Nawumva nyabanyabwenge n'ukuntu uravura abawumvise. Usubiza umutekano mu mutima urimwo amatati. Uzana umwizero mu mutima wiheboye. Ngire mvugira Imana kuko iki ni igihe cyo kuvugira Imana. Cya Yesaya cyararangiye n'icya Yeremiya cyararangiye. Ezekiyeli nahaba kuko ini bakigaruka kanatsinda na Eliya ntazogaruka guhagarika imvura kugira abantu bubaha Imana. Iki ni igihe cyacu cyo kumuvugira kuko igihe kiriko kiragenda. Yesu nabahezagire. Uwo ndamuvuga ndamukunze kuko nawe yarankunze n'ubwo hora bamuvuga bashaka kumuvumbisha, bakamuvuga bashaka ibyo bashiha babishika ko bakamushiburira kure nk'umushambara. Yamarajeho ndamuvuga nk'uwuzi kwejo azonkongera kangerera. Kanatsinda ingero yiwe tuyibona tukiri mu isi, tukazogera kuyibona tugeze mu ijuru. Yesu nabaheza. Nari mu bishanga ariko araza aranshayura. Yangiriye neza kuko n'umukunzi mwiza. Kanatsinda ntarobanura ku butoni. Kino gihe rero naco turimwo giteye amakenga. Abimwemu mukwiye kuba maso kugira duhagararira ishengero kuko ubwoko bw'Imana buriko buraherengetera. No mubari baratowe n'abatoranije bariko barivanga. Kuko iterambere riko riraza kandi rigatuma haca haba abakozi b'Imana atari bo kumwe byagendera baramu mu gikorwa. Uwo munsi yumva ingabire azogabirwa na Baraki arahemuka. Yesu nabahezagire. Si Baramu wenyene kuko na Yuda kozosanze mu ijuru hari we ryanditse ku izina ryiwe. Ariko uno munsi mu tureke twabo tuzosanga mu ijuru ntituzomusangamwo kuko yakunze amarongo wamukutisha kasha canigira asanga yakasha ntakiriho mu mari acagenda kwiyahura. Ndabipfuriza gukira impwemu ya Yuda. Yesu nabahezagire. Ni mu byumve bizobavura nabyumva nyanyabwenge. Abanyabwenge ndiko ndavuga si babandi twiga mu bitabo by'abakera kuko arabahinga bagiye barandikwa bivanye n'ibyo bamaze, ariko ko tuvuga bagize ico bamara muri kahise none munsi bakiriko. Yesu nabahezagire. No munsi udeha mu gikorwa ciwe mukwiye kubyibuka ko ari inshuti y'utikiza. Kanatsinda uhoraho yari yarabariye Mose ngo umurize wame waka ku gicaniro, ariko uyu munsi uri izina abahungu b'Aroni barasamaye urazima baca barahora baza kurahura uwundi. Imana nabibona ishiraza n'umurira nawe irabica. Maze Mose abibonye hamagara Aroni ati ibintu uhoraho yari yarabivuze kuko era kuye kuzogaragarira ko bamwegera. Ndabipfuriza ko mwegera. Reka ndabivuga ari jambo nasonye mu migani gice cya 19 ku murongo wa 19 ngo umuntu wishavugisha azorihogwa kandi ni wamutabara uzobukwiye gusubira. Ndabipfuriza gutabarwa n'uhoraho. Yesu nabahezagire.
hari ibyo twagira ngo n'amajambere bitujanye akayombekera, twagira ngo bizodukiza none biradutikije. Uno munsi ugwaruka rurishushanya rukambara izigera ku maguru, yamara bwaca rukaduza rugenda rujana n'abandi bagenda bakurikira ibigezweho, bakibagira yuko ibyo aribyo byatumye abantu b'i Sodomu bagira ingorane. Ndabipfuriza gukira inkwemu y'i Sodomu. Nimubyumve bizobafasha, kuko ineza y'Uhoraho izogaragarira kuba mwegera, kandi umuntu wese yubaha izina ry'Uhoraho ngo ave mu kugabitanya. Kuko ijambo nasomye mu gusubira mu Byagezwe igice ca 29 ku murongo wa 19, nahabonye ijambo ryiza ryigisha abantu ngo ntihagire umuntu azumva no majambo y'uno muvumo ngo avuge ngo nzoba amahoro naho nopfa uko ngenze, kuko kuba rukuranduranye bitoshe n'ivyumye. Yesu nabahezagira, nibibafashe. Kuko Paulo nawe yandikiye Abaroma igice ca 2 ku murongo wa 12 ngo abakoze ibyaha bose batazwi ibyagezwe bazohona ibyagezwe bitiyumviriwe, ngo kandi n'abakoze ibyaha bazi ibyagezwe bazotsindishwa n'ibyo byagezwe. Ko mwabyumvise nanje nabyumvise, dukwiye gushikama dushikamira Imana, kuko igihe cacu kirihuta. Yesu nabaheza. Sinorangiza ngo ngende ntababariye yuko abubaha Uhoraho bama baganira, kandi mwige guca bugufi, kuko guca bugufi ntibica umugongo ahubwo bica inzira. Ibyo mukwiye kwama mubyibuka, kuko byohava bibacanga mukamera nka bene Sikewa. Nibo bumvise ingene bazenda basenga bariko barasengera abagwaye, maze nabo barabyumva aterekana ko tuze gusengera umuntu harimo dayimoni. Dayimoni abyumvise ati ko Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, mweho muri bandi. Iryo niryo jambo rizobwirwa abantu base kubaha Uhoraho. Abasimbye uruzitiro n'abaciye hejuru ku murombero, uwo Musa azobihakana, ababwira ati mviraho sinigeze mbamenya. Birakwiye rero ko abantu b'Imana bama babanguranya, kanatsinda ubanguranya ni wazobona Imana. Imana nishimwe. Kamere nka Yeremiya, ndizwe n'ibyaha by'ubu, kuko ari ryo soko ry'ibyago biduhanze. Ico mu mutwe wanje kuzuramwe amazi, amaso yanje akaba isoko ryayo, kugira name ndira mwijoro no ku murango, ndirira bishwe ba wa mukobwa ari bo bwoko bwacu. Kuko hari jambo nasomye nsanga ririko rirabwiriza abantu muri Yesaya igice ca 3 ku murongo wa 16. Nabonye ngo abantu ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'i Siyoni, ngo bitaye ko abakobwa b'i Siyoni bazobona ibara, ngo kuko bagenda bararitsema zibone, ngo bakajegeza amayugi bakayiha Imana. Ikivuga ijambo nabonye ritangaje, ngo mu gishingo cy'imishatsi tsibye ngo hazoba inkomvorera, ngo no mu gishingo c'imbazi hazoba umunuko, mu gishingo c'amagagwe ngo hazoba imomoto. Ibyo biraca biraza, ni mureka abantu bihindure bishushanye uko bagenda nuko bagomba. Umunsi umwe bizohinyanyugwa, Imana nayo izifata ijambo, natwe uwo munsi twaduteramye. Yesu nabaheza. Nabipfuriza kutazoba mu mugabane wa babandi, kuko hari abantu bakurikiye ubwije bagakurikira Samusoni. Samusoni yagize intege nke, muri intege nke ko kuno munsi iterambere riko riratuma abakozi b'Imana bahinduka, rigatuma abanyeshengero bivanga. Uno munsi ngo ziko zirasambuka muri buke buke, umwe akavuga ati ngenzi ukundi ati ngenzi uku, bigaca bicika urudubi. Umwe gasanga aravuye higihunda giye hariya, kugira uko gasanga gwasambutse. Kandi Uhoraho yari yaravuze ngo umubano wabubatse ukwiye ku mubano mwiza. Ndabipfuriza kubana mwumvikana. Yesu nabaheza. Reka ndangize ngende ngiye abantu b'iki gihe mwoye kwishushanya, mugendere mukuri, kuko iki gihe giteye amakenga, kuko abimwemo hari ico tureretse. Umunsi urizina bizotandukana, ingano zitandukane n'uburo, maze umugurukana wonyene wongera utandukane, kuko umunsi urizina impene n'intama bizotandukana, maze kwebwe tugende kuruhuka. Abari bishinze mu buruhuke nabo bw'iki gihe bibacanganikire ko buzinzinani. Ico gihe niho nako tuzotuko turaniha izindirimbo nabo bariko baraniha. Yesu nabahezagi. Ikangeza ndabakinguruke. Yamaramutse mwama mwibukira ijambo yuko uhora hatazoreka atazopfa kureka ngo abantu bivange. Umunsi urizina bizohinduka, nako twatira ijuru isi sigarane beneyo, kandi umuntu ashira imbere inyungu ziwe akazirutisha iz'Imana. Imana nayo izokingirizayo kandi bizomugora, kuko nuwama yivumbura umunsi urizina nayo ijuru rizoca yivumbure, kandi uwo muntu azogira amagorwa. Yesu nabaheza.